mugira mukurikirane ikiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Shengero ry'Imana nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana ishimwe cyane bwoko bw'Imana. Ndagira ngo mvugane n'umuntu wese yasohotse akava muri karantene, akava muri confinement kugira ngo amenye isezerano Imana yasezeranye n'umusavyi wayo Nowa. Imana yongera kuvugana na Nowa. Imana yongera kumusezeranira amasezerano akomeye cyane. Imana yongera gusezeranira Nowa igihe yasohoka avuye mu bwato. Nowa bisobanurwa ngo kuruhuka. Twibuke yuko Nowa yaruhutse maze aruhukira muri bwa bwato, kandi aya majambo akabonekana mu gihimba c'indwi. Igihimba c'indwi cyo mu itanguriro niho tubona neza yuko Nowa yaruhutse aruhukira mu bwato, maze ubwato bureremba ku mazi, isi imigwa n'amazi, isi irarengerwa, amazi arayirengera, amazi arengera isi. Nkuko natwe muri iki gihe Yesaya yongera kwivugishwa, aravuga ngo imisozi n'uturambi bizoringanizwa, ibigoramye bizogororoka, ngo inzira z'ubukiru zose zizosenwa, kandi ngo abafise umubiri bose bazobona agakiza. Basi muri ico gihe imisozi n'uturambi byose byararengewe, kugezaho amazi ararengera imisozi miremire, isi irarengerwa. Basi rero ndagira nkubwire rero, wewe mwene data waraye usohotse ukava muri karantene, uno munsi benshi baranezerewe. Ndagira nkubwire yuko jambo ry'Imana rivuga ngo aho bazavuga ngo hari amahoro nta nkomanzi, niho guhona kuzobaza kugiturumbuka, ngo nk'uko bise biza kumugora kuri we, ngo kandi ntibazokwikiza na gatoya. Nico gituma rero wewe wasezeraniwe, wewe uri mu masezerano y'Imana, reka tuyage n'aya majambo abonekana mu itanguriro igihimba c'icenda. Turabona neza yuko abantu benshi bagiye bandika ku mazu no ku madirisha ngo sava vyenale, maze bibagira ko vyose biterwa n'Imana. Imana ko ari ibigira ikabigirura, rero ngo sava vyenale, maze bacora umunwa w'amazi, maze bawushirako ibicu. Reka nkubwire aho bakuye ajya amajambo bayakuye hano mu gihimba c'icenda ku murongo wa 12 haravuga ngo Imana iravuga iti, iki nico kimenyamenya c'isezerano mbasezeraniye mwe n'ibifise ubugingo byose muri kumwe, uko urungano rwanyu ruzogenda rukurikirana gushitsa ibihe byose. Nshize umuheto wanje ku gicu, niwo munywa amazi uzoba ikimenyamenya c'isezerano nsezeraniye isi. Nuko uko nzozana igicu hejuru y'isi, uwo muheto w'umunywa amazi uzobonekera kuri co, nanje nzokwibuka iryo sezerano ryanje nshize hagati yanje namwe bo n'ibiri n'ubugingo byose bifise umubiri, kandi amazi ntazokongera ukundi kuba umwuzure wo guhonya ibifise umubiri byose. Nuko uwo munywa amazi ubaye ku gicu, nanje nzokwitegereza nibuke iryo sezerano ry'intava riri hagati yanje n'ibiri n'ubugingo bifise umubiri byose biri ku isi. Imana ibarira Nowa iti, ico nico kimenyamenya c'isezerano nashinze hagati yanje n'ibiri n'umubiri byose biri ku isi. Imana ihabwa icubahiro. Nagira ngo mvugane na babahakanyi, abo bitwa aba ate, les atheisme. Turabona yuko isi igiye gutegekwa na les atheisme, aba ate, les socialistes, ngo distanciation sociale, no kuvuga yuko maze isi igiye kuyoborwa na distanciation sociale. Aba socialiste turabona yuko abakomuniste Ubushinwa n'Uburusiya bayoboye ibyo bihugu by'abakomuniste, nivyo biriko birakwiragiza les socialistes. No kuvuga abakapitaliste bariko baratangura kugenda bakendera, kuko abasocialiste bariko baragenda bafata intera. Ariko ndagira nkubwire yuko wewe wa mu atheisme, wewe wa muhakanyi, mbere turabona yuko nibi bihugu n'aya mareta dutegeka uno munsi benshi baramaze kuba bahakanyi, bamaze gutuzana by'amategeko, amategeko agwanya Imana. Hano muri iki gihugu ubuhakanyi bwaragwiriye, urumogi rwaragwiriye, ubusambanyi bwaragwiriye, guhera mu bana bakiri bato, guhera mu mashuri birigishwa, abagabo batorana n'abagore batorana, byose byaramaze kwibasira. Isi igeze ku rwego rwo muri Sodomu n'Igomora,
ariko ndagira ngo nkubwire wewe wanditse kwidirisha maze ugatangura kwerekana ngo sava byenale wisunze yuko umunywamazi ari ryo sezerano Imana yasezeranye yuko itazosubira kurimbuza isi umwuzure. Reka nkubwire, Imana imaze kugaranira Nowa mu bwato maze irugara iramwugarana, maze Imana irekurira umwuzure ku isi iminsi 40 n'amajoro 40. Niko rero namwe mwabifatiyeko muca muravuga muti le quarantaine confinement ugara, maze murungika amategeko, mushinga amategeko, maze mushinga ko atawusoka, maze mutangura gushiraho distanciation sociale. No kuvuga yuko ibihugu by'abakomuniste mutangura kubika ikibanza, abakomuniste aribo bahakanye, les athées zitangura kuza gutegeka no mu bihugu by'abakapitaliste kandi byari ibihugu by'abakristo. Ariko ndagira nkubwire yuko ivyo byose nubwo mwabikoze, Imana yaragarutse iraza yugururira Nowa inyuma y'uko umwuzure umaze gushira. Ariko none mwoko murabahakanyi, mbega mwizera iki? Mwizera iki? Nimuze twizere Imana, nimuze twizere Yesu Kristo kuko ari we buhungiro. Ikindi ca kabiri nagira ngo mvugane n'umuntu wese yagwanije Imana. Murizera ngo sava byenale, ariko noneho amategeko y'Imana mwarayagararije. Umva ico Imana yavuze mu gihimba c'icenda ku murongo wa mbere, haravuga ngo maze Imana ihezagira Nowa n'abana biwe irababarira iti nimurondoke mugwire mwuzura isi. None ko mwafashe abana mukabahonya, none ko mwafashe abavyeyi mukabagira ingumba, none ko benshi biyononye bakigira inkone ntibabe bakivyara, abagabo bakigira inkone ntibabe bakivyara, abagore bakigira intavyara ntibabe bakivyara, abandi bakiteza inshinge. None Imana murayitegereje kwiki ko muvuga ngo umunwa w'amazi ngo uri ku bicu ngo sava byenale? Ese ko mwataye amasezerano y'Imana? Eheraba muri ico gihimba nyene kirabagiriza ku murongo w'indwi, nuko namwe nimurondoke mugwire muvyarire cane ku isi muyigwiriremwo. Bene data, abariko barandika ibitabo bavuga ngo abantu ntibagabanuke, abariko barashinga amategeko yuko abantu bose boca imvyaro maze umuntu akavyara umwe canke babiri canke akarinda apfa ari siribateri ari uko nyene, benshi turabona yuko bariko barasazira mu mazu atagira nakaza kumurunguruka. Ndagira ngo nkubwire yuko ivyo byose Imana irabibona, naho mu kwandika ku madirisha canke ku nzugi mugashiraho iminywa amazi ifise amabara 7 canke arenga, mwerekana yuko ngo sava byenale, ngo byose bizogenda neza. Ndagira nkubwire yuko ibyanyu bitazogenda neza, kuko Imana yiteguye kuza. Imana izozanima urubanza rwayo gucira abari mw'isi urubanza hano mw'isi bidatevye. Kandi abasosialiste mwahaye ikibanza aribo bahakanye, bakaba aribo binjira muri ibi bihugu by'abakristo, ibihugu byari byaramenye Bibiliya, maze mugatangura gufatanya Imana n'ibigirwamana. Hinge noneho hagiye kuza ibindi bihe bikomeye. Abagaba ni mugabe, abitegura ni mwitegure, abitunganya ni mwitunganye, abitegura kwankira ya ntambara ya Harumagedoni, ya ntambara ikomeye, yaha abami bose bagiye kwitegura kuza guhurira ku ntambara ikomeye. Turabona ibikomeye n'ibihambaye bigiye kuza. Isi yongeye kuburirwa, nimwihane mwitegure, kuko igihe cyo kuzigwa kirashitse. Abasenga nimusenge, kandi abafise impano yo kuburira nimuhaguruke muburira isi. Abafise ingabire zo kuburira nimuburira abantu, nimusemerere kuko isi igiye kubonebara. Data uri mu ijuru, ndagusavye Mwami kugira ngo wongere gukangura imitima y'abasinziriye, bongere kwikangura, maze bongere kumenya ko isi yamaze kwinjira mu rugomo, ariko yuko tugomba guhungira muri Yesu. Yesu utubera ubuhungiro, Yesu utubera ubuhungiro. Nowa yahungiye mu bwato, natwe duhungiye muri Yesu. Yesu niwe buhungiro bwacu. Nowa yahungiye mu bwato, ariko noneho natwe duhungiye muri Yesu uyu munsi.
ewe uhoraho urakoze ubishimirwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Wewe mwene data ukeneye gukira no gukizwa, wiyambaze Imana, wiyambaze izina rya Yesu Kristo, wiyambaze Yesu Kristo mu mutima wawe. Yesu Kristo umuhamagare maze aza gusange, hanyuma kugirire neza. Maze niba ukeneye amasengesho uterereze abagusengera bagusengere, kuko iyi si igiye gushira. Imana ibahezagire, amen. muhejeje gukurikirana ikiganiro Bamaso ntihagire ugutwara igisibo cawe, mwariko mushikirizwa na Mbonimpa Abeli. Ndayifurije amahoro y'Imana.